Ingeso mbi zirahari n'ingeso nziza zirahari, kandi burya ingeso mbi zirakura n'ingeso nziza zirakura. Ikindi naco, ingeso nziza cyangwa ingeso mbi zirahinduka. Umuntu yari afise ingeso mbi arashobora guhinduka ugasanga yagize ingeso nziza, cyangwa umuntu yari afise ingeso nziza ugasanga yarahindutse yagize ingeso mbi. Kuko kugira ingeso nziza ni wowe uhitamwo, na jewe kugira ngo ingeso nziza ni jewe mpitamwo. N'ufise ingeso mbi arashobora kumva hageze ko ahitamwo kugira ngo agire ingeso nziza, kanatsinda ingeso nziza nizo zikwiranye n'umukristo. Haleluya, haleluya. Kugira ingeso nziza zikure canke zihinduke biravana n'uwo mwifatanije, biravana n'uwo mugendana, biravana n'uwo mubana, biravana n'abagukikuje. Abagukikuje abambere barashobora kuba abavyeyi, abavukanyi, arashobora kuba umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Abo nabo hafi cyane bagukikuje. Abagukikuje harimwo bene data wo mu rusengero, abadukikuje hariho abafise aho batonda ku kazi, abo mukorana. Abadukikuje harimwo ababanyi, abadukikuje harimwo abarezi ku ishure canke abanyeshure mwigana. Kuko burya umunyeshure abo baririgwana umwanya munini cyane ku buryo ashobora kumuhindura ingeso, zari nziza zikaba mbi canke zari mbi zikaba nziza. Rero kugira ngo ingeso zawe zikure canke ingeso zawe zihinduke biravana n'abagukikuje, biravana nabo. Abo bagukikuje kenshi usanga ari abo mukunda kwicarana, kenshi usanga ari abo mukunda kubana hamwe, kenshi usanga ari abo mukunda kuyaga, kenshi usanga ari abo mukunda kugendana. Kugira ngo ingeso zihinduke cyangwa zikure birava ku mugenzi wawe. Umugenzi nawe nyene ari mu bantu bagukikuje. Ingeso nziza nizo nshaka. Imbi zirahari, ariko je nshaka gushimikira ku ngeso nziza. Hari igihe rero usanga muri abo bose wahisemo ko mugendana, wahisemo ko mugumana, abo mukorana, abo mwirigwana, hari igihe usanga rero harimo ufise ingeso mbi, hari igihe usanga hari n'ufise ingeso nziza. Ariko icyo naguhanura nuko utohitamwo igihe cyose umuntu mubana kenshi, kuko muri abo bagukikuje usanga harimo umuntu umwe usanga mubana kenshi, muvugana kenshi, muganira kenshi, mutelefonana kenshi, mwandikiranira kenshi, usanga rimwe. Uwo muntu rero nagira ndagusabe ntuzopfe kumutora. Ntuzopfe kumutora, ntuzopfe kugiranira imigenderanire nawe utabanje gusuzuma ingeso ziwe. Nagira ndababwire ngo ingeso ziravuga ubutumwa bwiza. Nico gituma dukwiye kugerageza kugira ngo tugire ingeso nziza. Haleluya, haleluya. Ingeso nziza, ingeso nziza urazikeneye, nanje ndazikeneye. Iyo rero abantu babiri bifatanije babaye abagenzi canke birigwana nyene baganira, kuko uwo muntu wahisemwo na kenshi usanga ari wabaye umugenzi wawe, mukirigwana, mukavugana, mukagendana, mukicarana, mugatelefonana, mukandikiranira nyene nk'abantu babana hafi na hafi, umwe akeneye kumenya amakuru y'uwundi. Iyo rero muri babiri hari igihe uwusanga agize inguvu gusumba uwundi, buryo ugize inguvu gusumba uwundi aramukwega, kandi nta kindi amukwegesha, amukwegesha ingeso ziwe, amukwegesha ingeso. Icompa ukagira umuntu agukwegesha ingeso nziza, ukaronka umugenzi agukwegesha ingeso nziza. Pawulo yandikira Abikorinto mu cece ca mbere igice ca 13 umurongo wa 33 yarababwiye ngo nimuzimire kubana n'ababi konona ingeso. Nimuzimire ngo muhave musanga mwifatanije n'ababi. Nimuzimire ngo muhave usanga wahisemo kubana n'umubi, vyonona ingeso. Ingeso zari nziza
zikononekara ugasanga umuntu yarahindutse yabaye mubi aho kuba mwiza.